nateseka sana mimi, kila nikikuona na dondaro, kila nikikuona na dondaro, kusogelea vinanishindayo. I love you mama. Urabona abanware dufise problème, ce sont nous les blacks, nous dufise ma problème. Unaona kama uko nyumbani kwako unasaidizana na familia yako kazi, ni byiza ko ni repetition uri kora ari igihe mugore wawe ashobora kugwara cyangwa akagenda kuvyara ugasanga bijya bintu utamenyereye kubikora binansa kukupatia souffrance. Unasikia unajiona kama unateseka. Mekija giye natanguye kugira repetition kumesa masiripe. Arugiye mugore wanje agiye mu bitaro cyangwa akagenda kuvyara. Uzosanga nabimenyereye. Yes, bakunzi b'impinduka umuziki ndundi, bakunzi b'impinduka w'ibikorwa by'abarimvyi b'abarundi ndabaramuje muri hose ndababwira neza ko tubakunda cyane. El Malo mwarimu nasubiye kugaruka no mufise uwundi mutumire asanzwe akora neza muri entertainment kandi n'umuntu wo kuva kera, n'umuntu wa kera yakoze ibikorwa byo kuva kera ariko araririmba akora n'ibindi byinshi. Nawe se ubundi mumenyereye muri industry asanzwe apfuruga, benshi asiba bamwita kivuruga muri industry plus 257. Ni generation Bidondo wa Bio Power, ubamwita Bio Power. Bidondo ni aje? Ni sawa kabisa ndashima. Umeze neza? Ego meze neza. Yes, hasi kuva hasi gushika hejuru ndabona waberewe kabisa. Ebisiwe ko Bio Power sigaye kwa ikohereza umufungo uboneka. Naberewe kirato cyonyine ni atari zineti senire ndibaza kwa amafime nayo ni probleme. Akagastire ni Bidondi ni agacago canke wavuze tena mita jifika leo peke yao. Afise umuntu mu styliste bamwita K Mars. Abamubwiza kuri weight ni wanyambika vraiment. K Mars merci. Ibikorwa bimeze neza. Yaga. Yes, Bidondo. Jengiri intarashika kure. Kandi nze neza kuri Bio Power. Iri kwaje gupata diri ya Bio Power. Nka Bidondo. Bio Power aziko mukombozi n'umujama. Kera turayaga na mukombozi cyagiye yaje na mwabonye ko nagiye kwindege kumutora. Nyuma tukayaga tukabandanya amadiri acaranyereka kuno ofise masabuni ni mu ambassadeur acanga njenzo umusu ambassadeur yani mercenaire atariwe hafi je nchandagarara rya place yiwe yaga agafaranga uronka hari akangana gute Bidondo tunaona kunapendeza hizi siku na video coming soon turana video ya kibabe oya sa mafaranga menshi na mafaranga make ariko ndaronga ivyarage by'abana n'umugore akaronga igitenge nanje ngaronga agapanaro n'uturato ndashima cyane. Ariko sasa Bidondo yasiga mesa masiripe y'umugore wiwe n'amasuti biri ha bintu abantu babibonye baravuze ati Bidondo yararongowe canke Bidondo yarahawe umuti n'umugore ugira ngaza aramukora ibintu yako na mugabo yokora nkabigyankora imbere ya kamera kuri Bidondo ico kintu kivuga kwiki rujya n'urusako mbo ni ibintu bisanzwe kuko kumesera umugore wawe ni ibintu bisanzwe kuko siripe bras siripe no yari siripe zishasha naziguze cyandazimesa na Bio Power cyandamaze kuzambara ya hari akana bavuze ngo hango hagati ngo ari utunyere ngo tuva hari indani kumesa ibintu by'umugore wawe c'est très normal kuko icyagiye yagwaye na mukozi mufise bica bigenda gute n'umugore wanje turabana ishuka nimwe nanje aramesera kaboka none kumesera siripe ni ibintu bisanzwe. Urabona abanware dufise problème dufise kintu bita ni dufise ma problème mu mutwe atakusugura amasani mimi nasugura amasani kwangu watu wetu wanaona mu mpango wanaona nasugura amasani ni masani yangu eske ari umuntu na yamahera kugenda shange n'umugore wanje niyo yayaguze mugore wanje siyo yayaguze nije naguze amasahani naguze ibyumbu naguze myiko nimbabura none kubigirira suku ari kibazo ariko biriya bintu bibaye harabaye ikintu cyitwa gutagaciro kumushinga ntahe mu rugo sivyaye sase ma famille n'umugore wanje n'abana dugafasha na kazi sipe urabona abanware dufise problème, ce sont nous les blacks, nous dufise ma problème. Unaona kama uko nyumbani kwako unasaidizana na familia yako kazi, ni byiza ko ni repetition uri kora ari igihe mugore wawe ashobora kugwara cyangwa akagenda kuvyara ugasanga bijya bintu utamenyereye kubikora binansa kukupatia souffrance. Unasikia unajiona kama unateseka. Mekija giye natanguye kugira repetition kumesa masiripe. Arugiye mugore wanje agiye mu bitaro cyangwa akagenda kuvyara. Uzosanga nabimenyereye na kintu na kizogenda ngo
bitoneye stress mu mutwe oyaye kumesa sheri unaumwa cyangwa yagiye kubyara byose amasiripe y'amakotex ngamesa na problem. Lakini bidondo iyo bikora jewe ndavyumva ingene bisigure ndavyumva ariko ari kubikora mwibanga ko umuntu agenda muri douche agiye hama akamesurira akanukiwe ariko mu rugo nyene ngo obligation ndabikora ndabishase kuko ishem ndakunda kumwe zana ibyo bintu ndakumesuriye ndabona ko biri ngaye stock iri hagezana leta iyo stock ni kupunguzi ndabikora ni menga. C'est très simple pour ma sœur, c'est ma femme, c'est mon silipe, c'est la silipe. Ariko nk'umu artiste ega bintu usanga umenga abafana babintu byo artiste mu rugo nabibaho. Je suis père de la maison. Niko ndumuvyeyi muhira ndatamba nabana banje ngaganira n'umugore wanje tukaraba cinema tugatera ama blague tugakora akazi tugafashana mvuye muhira ngende gukazi aho ni sawa ndi muhira ndiko ndaterema na kazi mfise ndachatinga isaba ko ndamufasha umugore wanje arafisa ama stress abana banye ni benshi undi agamenagura termusi undi akava papa kandambiri nayitaye urabona ko abagore bafise stress nyinshi abagore muhira ifoke natwe bagabo twimenyere kubafasha kazi tubasaidie umwana apoteza wengine avunja termusi wengine anazimisha television unakutana mere anahangaika na kuwa na stress nyinshi muhira zikia stress kuzibaoneka ifo zile stress na mini musaidie ndani kukogesha watoto ni binu simple sio kusema ngo ni yabimbye ngo kore ibi bintu nakazi kiwe me arugihe nshaka ndamufashe kubera ndongeze urukundo rwanje muri yiwe. Yes, bakunze bandati murumva neza yuko vya bidondo ntivyoroshe. Unyakumbise siripe y'umugore cyangwa isutiye unashaka umutware n'umwibarabara iyo imesuriraho. Ariko bidondo warasohoye app yawe sivyo? Ni app ni album. Na mesi mu barabara na mesi mu rupango. Ego ya mu rupango n'umuhira n'abantu bari benshi. Ndiko ndakubura umugore nawe ariko aramesura banje ariko aranika jenga mesa akagenda gukoga ariko arafata umwana cyangwa ariko kazi ni kenshi kazi ko muhira ni kenshi iki gihe mukozi yari yagiye vacances foke twaguma jewe no mugore wanje nabana nibe foke lakini bidondo n'uwundi muntu kandi azi kurondera agafaranga yironderera kabisa uko muramaze kubona umusanga mu vya party ukamusanga ku restaurant ukamusanga ku bijumu yani pote anapigaga kazi. Sasa bidondo twende ku muziki wako kidogo ulitoaga nyimbo mfululizo ilikuwa ni app kama zijasahau yes indirimbo zitatu indirimbo zarasohotse ariko hirya no hino mu micungararo ntizige zumvikana cyane haba ikibazo kiye bidondo zirumvikana no kuri YouTube ndabona ko abantu baraziraba benshi zirafisa amadika barazigira ma commentaire ariko urabona abafanzi biwanje bakera nibamenyereye ibintu bya YouTube abafanzi wanje bamenyereye ibintu bya masede n'amakasete me ubu ndabona ko indirimbo ziko zaronga amadika kenska ziriko zira pole ziragenda ariko nk'umuririmbyi wa kera sivyo kandi usanzwe ugumukora utarashika intege ukaboro nka dike mu gihe hari abana bashasha baza ugasanga mu minsi 30 bageze mu makatreveke mu masake kuri bidonda vyakira gute? Bonda genda vyakira normal kuko araba Professor J urashobora gusanga barakeli ba Econ Justin Baby changi Chris Brown baramusumbya makei biraendeka inatokana na miaka ni generation watu wangu ni watu wakubwa ni watu wa zamani unakutana mwali watu wakubwa mwa abantu bakuze ugasanga abo bafise Gmail abo bafise ibintu by'ama YouTube ni bakeya me abana nibo benshi gusumbya abavyeyi ndavuze ivyo ni ukuri abana nibo benshi ugasanga harura mu rugo turimo ugasanga abavyeyi ni bane kuko inzu ni zine ngaha abavyeyi si bane ndabona amaporte ni yane ngaha signifike irimo abavyeyi bane harura umunani kubera umugabo n'umugore baca bawiti sivyo harura abana ni sokobe harura abana ugasanga mu nzu yimwe ari abana 8 cyangwa ni chambre salon ari abana bane batano ugasanga abana generation nubwo abagya ba petit ba coming niyo barafise population nyinshi cyane kuko barakuranye baracari ku ishure nabo bana ni très simple kugira ngo je ndiga ngaha kandi ndi muri rimvyi nsore ikintu abanyeshure bose turigana baca ba supporting ego bidondo iyo uguze ikintu
sivyo ukagura nk'isaha canke ukagura amarori mashasha zimvye canke itelefoni zimvye hama ukabishira kuri Facebook yawe canke kuri Instagram yawe bakavuga ati abafana naguze iki ubushaze gushika kuki nkiyo ubikoze bo kubwanje si byiza kubwanje me mbo aro abantu bafise ingeso yigi mbo ugasanga nk'abakongomani bakunde kwitapa canke ba Nigeria bafise ingeso canke ba Amerika yaga Meru umuntu waguze ikintu arakyambara wenyene ukakibona ukavuga iki kintu ni cya valeur naco gishera kuri rezo sociaux kuko natwe twaguze ibirato bizimvye ibi birato bigugwa $300 $300 900,000 si byo ngaba biguze muri Amerika baca banungikira aha anya ndavuga kuri mugenza muri mvye mugenza we Mr Champagne yaraguze imodokari arashira kuri Facebook yaravuga ati naguze imodokari nshasha abantu baramutuka cyane ariko kuri bidondo nk'umuririmbyi mugenza we kiya kintu uce ubucakira gute abona abo bantu bagize nabi kuko imodoka si kirato imodoka si isaha je ndiko ndavuga ku kirato uguze ikintu kininiya kirenga miliyoni 5 ça c'est bravo wow c'est good ya telefone ikintu kirenga miliyoni 5 ni ikintu kininiya waragikoreye kugira ngo gishikeko imodoka ni ikintu kininiya uritembera na maguru myeke myinshi meme je ndaguze moto cyangwa ikinga je nyene naragurira restaurant nayishire kuri rezo sociaux kuko restaurant irimo amahera menshi nga 3 millions champagne yarakoze bien mabo bafana si byiza kutuka umuntu murabona ko umuntu yabaze kuwereka ko à cause de vous yarateye imbere si kubera mwebwe yarateye imbere kubera iki mwamutuse aje kugura imodoka hari yaranaguze na telefone iPhone S20 S20 kama ni ya nyuma yego ya nyuma arayerekana ati na telefone naguze mu semetene ya c'est problème c'est pas du problème il y a pas de problème yagize neza abantu bamutuse niho bafise problème mu mitima iwabo bakona problème bote balimtukana bakona problème marozabo lakini champagne yagize neza vraiment no kubganje ndaguze meme kinga nshobora kuyishira kuri rezo sociaux kavuga ati yana nimenunua kinga tabu sana mwe mungoye na telefone nimenunua na kilato iki murakibona ikilato ngiki nakiguze $300 murakibona ico muri Amerika raba ni original Skivari shocks. Sasa Bidondo, kazi ya comedy nafika hapo umenga usano wagabanije umurindi wa comedy. Mbo contrat yaraheze na case down. Contrat yaraheze na case down. Mbo ariko ndiko ndagerageza gusinya indi contrat ndarindira case yavuye mu bintu byiwe. Ariko inyuma yuko heza wewe usanzwe bifitiye budget yawe ku mufuko. Kubera ko utakora ivyeho kugira ngo uvuge ati ava yuko ndonki contract kambenda rekura kugira ngo abakunzi bakomeze batora ibikorwa byanje. Ya comedy kenshi nazishire muri YouTube yanje niyo contract turavuganye na kese me ariko ari bindi bintu ndiko ndemo mfise ama featuring mege ya Kipre yabonye mfise akazi kenshi mbo organize kandi comedy bisaba ko ndindira ako kazi kaheze bizokanzi bizitora mu mwaka wose kugira nsubire muri comedy bazobona ziya comedy ari zindi ziri mu stock sindazi posting bazobona comedy zishashe ziko zirasohoka zindi ziri muri stock nka comedy 5 zindi ziri gajya nyene nico gituma busindiko ndakina naragarise hanyuma ndibaza ko mu mwaka riko raza zosora zindi comedy. Yes, coming soon ikiraza ni Bidondo wenyene canke ni yandi oya si wanje ni umuntu bita Skendo aba mu Mutakura hajya kuba Bienfima ni mu petit frère wo muri quartier turazinanye yaransabye featuring itwa birashushe twasore kuri Bantu Boy kwa Fizo narashimye cyane Fizo vraiment studio yiwe ni nziza cyane nendo Mike ni yarakoye umuti na video turasore ko umuntu witwa Pops video gyaramukorera Alvin yaga yes imbere ko turangiza ikiganiro akajambo kwagasunika rugi oshikiriza abakunzi b'umuziki ndundi ko baraka akajambo kanda kanshobora kushikira ko bakunzi ba Ndaha TV ndabakunda cyane kandi ndabasavye ikintu mugende kuri channel yanje mugire subscribe kura mubone ibintu byanje no kuri Ndaha TV numubagiye ku subscribe bayama turabakunda bayama bandeko baburi ngunda lo bakalingala ibyo bintu vuze siguri Bidondo
mbo oya ni ibintu ni rurimi rw'abakongomani. Na wasaniwe na wewe Minataka kuwa nawe mijenerencha minakupenda usinekatale mimi utanumiza mimi kama basi na mwingine nifanye basi namba mbili kama wauna nambie yo nateseka sana mimi kila nikikuona na dondaro kila nikikuona na dondaro kusogelea vinanishinda yo. I love you mama, I love you too rapatata. Yes bakunze bandati mwumvise ko turangije neza kabisa ku kantu keza ukanuka ku munsi mwakunze kuva kera ndetse mwana bamenye ko cyane benshi bidondo so gumana natwe mukurikire nda TV ndetse ndababwira neza ko bidondo agomba garuke muri comedy mwaramurindira ko kandi abahamagara gukurikirana bio power nk'umu ambassadeur muto wo kuri mukombozi wa bio power arahamagara gukurikirana bio power kugira ngo nawe ashira agafu mu nzu sindo ivo bidondo yaga bio power turayidandaza ajya kuri deuxième numéro 80 wabona sosokei kaze muri benshi bio power bwana atuba punji hari ya 1500 ya 3000 3500 hari ya bido yo koga bayigurisha 9000 na bido ya 15000 nitujya tuboni nibaza ko watubonye yaga merci beaucoup asante sana.